ushaka kwiga gitari Ushaka kwiga gitari. Ushaka kwiga gitari bakimenye kugira ngire notion ya bien gitari. Ndakunda umuziki sana se gusa ko ni gitari. Urazinge cyo gitari tuweke. Abona urana mu myaka yacu. Hari abastar bito ba Johnny Hallyday, ba Sylvie Vartan, tuwa hariho on va les bases. C'est une poupée qui fait non les braves. Oh ya, na kwibiro ko C'est quoi les gars qui petit? Il dit les cordes. Bon, ni gitari, no gitari kama kawaida. Ifise imigozi 6. Okay. Hano rero hari kumata mi si la re la na mi ya chini. Hii ya chini ndio kama hii. Hiyo ni mi. Okay. Akaka chini sana. Marega to kati tuko tunafanya ni accord. Hivi ndufasha bose. Rero nakuye ndi hariho umwitwa Michel Polnareff. Okay. Niwe benshi kuri generation yanje twatangurira ko. C'est une poupée. C'est une poupée qui fait non. Parce que c'était très simple. En fait, n'abakora yari facile. Wo mwakora de mi munagitangura. Niyo yoroshe kushiziri ko ziregeranye indoke nga. Urumva yifata manake noca nigara intoki ngaha urwe cyambere guza kumenya igitari ingene cubatse iyi ni migozi itanga kuva kuri ku kaji ko ijugushika kwa hasi mugorana uko uhindura yari yose akaji karaduka aya rero baita amabarete amabarete rero nico twita mu muziki demi-ton uyenga mi fa muga urumva mi amwe mi na fa ni demi-ton mi fa hagati ya fa na sol hari demi-ton zibiri nubwo ari demi-ton zibiri sije ngaha ngajanga demi-ton zibiri kanja kuri sol. Sasa mzee tendira yuko ukora bisigura mugabo kama vile naelewa si mugati yuko reka turaza gusubiramo repetition je reka tukubanga igitari ndakivuza jenje bari yambye tubisaba ko nguri kiwanje aya udose kiwawe ndashaka kwiga neza gitari ara twebwe kera tubo turiga waragenda kwaje mu gitari ariko rero twese nk'abahungu ariko arakwigisha guti yashoboza akunyegeza amako uyo ngo yabone kandi waje kwiga ibaze bro Ego ni ujanje nta kibazo reka turaza gusubira mu nyuma repetition ya bien itoke yapanisha kwa forme. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il est fresh sana kwele ko ni Friday yo kujoegwa ya vendredi yo kuvibinga ya Friday ya pop so about hanging out. Boss Marie, that's my name. Natebiteka numva joyewe cyane kubera yuko ndi kumwe numwe mu bantu nakunze numva papa wanje turi mu modoka agashira indirimbo ziwe na vibe ya atari mga right now darosaba kujya kuba ndi kumwe nawe. Amazina yewe yuritwa Leonce Gabo. Umuziki nawe nyene ni Leonce Gabo. Leonce Gabo yavutse mu mwaka wa 1950 avukira Bujumbura mu Kamenge. Leonce Gabo yatanguje niwe yakoze sinema yitwa Gito Lenko ari mu mwaka wa 1992. Leonce Gabo ni réalisateur, ni musicien, ni producteur, akongera akaba na animateur. Urumva ko afite amateka menshi atandukanye. N'umwanditsi w'indirimbo nyinshi zitandukanye hariho Sagamba Burundi, Nzogo icyo ushaka hamwe n'izindi nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero turaza kwiga gitari. Preza kwa kwiga gitari turaza kuririmba. Preza kwa kuririmba turaza kumenya ubuzima bwiwe muri rusange. Ndagusaba mu cyubahiro cyo gukora dukurikirana tumwakire Leonce Gabo ku mateka yiwe menshi. Ngabo tuza kumwakira rero n'ikibaye kimeze neza. Ndashaka tumwakire n'indirimbo yitwa Simoni Yananiye. Simoni. Mama we. Simoni Yananiye, Simoni Yananiye, Simoni Yananiye, Yananiye, Yananiye.
waje ndateguye akajwi je byo bakajwi katameze neza cyane ariko mu kanya neza karaza gufata inzira mumeze neza neza rwose jinda tebiteka yo kwanze kumwe namwe agenda tebiteka burya nta mukuru na muto cyane rwose respect hari byinshi navuze muri introduction bibaze yuko n'ibyaye ibintu bikenewe nigeze mvuga ndabahaye umwanya mu introduction mumenye no twari tunuturo mu kongera mu kanya dufise kubasura ubuzima bwanje bwose wavuze ko nabuze muri 51 uva ufise imyaka 70 n'umwe umva no buvugariba mugaye gikuru nukumenye uko jewe nagize amahirwe umva nabukiye Kamenge mvukira nuvuga muri famille je ndakora ko navukiye muri famille y'abasani mama yaravuze nawe kandi kera ntibyari bisanzwe ko umugore acuraranga inanga hanyuma kendi mukangiri muto ari sogokuru yamanukiye Bujumbura mu Kamenge aho twaba barara acuraranga babizi inanga hari mama ariko arayicuraranga sogokuru akayitambira babona cyane bakaterana sogokuru akabuza mama akarayitambira ivyo ndabisenga ku mutwe ko n'ibintu nazofana nibagiye ko umuziki de manière générale urazi kera tugo turavuza umuziki bacatwita abasikos cyangwa abavoyu cyangwa abazwanzere ariko ko abazwanzere ariko kubona umuvyeyi umugabo yacuranga icyo gihe ibyari bisanzwe mugabo ndagira n'amahirwe rero urabona gato twavukiye muje twavutse hari imiziki imisi yose hari amabari menshi mugabo icyo gihe hari imiziki y'abakongomani gusa nta miziki y'abarundi niyo ko navumba ibu navumba miziki ya zamani ndio tunacheza navumba sasa kulikuwa kama tuseme wazee walikuwa na magitara iyo mtu wanapiga hiyo gitaa ile wakati alikuwa na basuksi mu mambo sasa mu bakobwa rero irifatia kare ndibuka natanga kuvuza gitaa j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait puis il a plu dans cette orage, sur cette plage, il a disparu et j'ai crié, adieu, mon cœur revient. Yo quand tu l'as piga hivyo, abakobwa basanga kwa ndio saba kopero abajua muziki. Napiga kwa la dance slow. Sika utanse slow maana yake unashika pombe. Leo sasa na mimi mchukulie gitaa na mimi nicheze. Ngwanzo ndio napiga. Na wao kusudi wao wakiwa na band kabisa. Na wao msha kutamba kasindoga ndio tukaendelea hivyo nikapata hata nikapita mu mashule kwenye kulikuwa mambo ya muziki. Natanga kwa college du Saint-Esprit 2 ans. Niyo natanga kuri gitari kuri Dovre hanyuma njya kuri école moyenne pédagogique de Kinamura najya kuri Sainte Famille burya nitwe twatangiye kuyigira école moyenne pédagogique iyi ubu y'abaskepesi yaje hariyo umufrère yitwa Mareke nawe nakatwigisha imiziki cyane cyane flûte ama nja muri normal iburengo ubuzi hoho twaduse amasiro menshi gose Jerishika n'umunyamuji nzigiswaye music deja neza vuza fresh ote nari model usaza tucishe gitari kimwe mu bintu nifuza kumenya mwavukiye mu gisagara mu Kamenge Riponi town ari mu gisagara mugabo gerageje kuri abaririmbyi bakera benshi baza bavuye guru bazi mu Bujumbura ibintu n'ibyo mugabo mwari mufise ukuntu mwandika umuziki umeze neza umeze nk'abo bantu baje bavuye guru byagenda gute uraza hano mu gisagara usanga nyene dushaka gushiramo agafaransa dushiremo agaswahili dushiremo iki kugira bifate inzira mwebwe mwibaza yuko ijya taje kwandika karundi neza mukagusura neza kugira ngo umuntu wese avuga ati wow umuziki mwiza byaje gute kuvuga ngo byaje gute je yabizi navuga ko biza ari impano y'Imana ko mu byukuri uraranga je navukiye mu Kamenge kurira mu Kamenge ubwa mbere cyane cyane twavuga iswahili voilà ndibuka ngiye kuva ntangura école secondaire abantu barugo barakunda kuvuga ngo abaswahili ati abaswahili cyane mu Kinama ça allait encore ubwo je retrouvais mon milieu ariko ngiye burengo
urumva suye muri abarundi nyene ba ruguru aribo benshi ariko rero icyabe uburengo byaramfa hose nagize ikibazo kinini ko nagiyo maze kuvuza cyane gitara bose bashaka ko ndabigisha ikindi kandi jewe nari mu sportif nko muri football je namenye na muri première division y'ishure kandi ari ibintu bita gymnastique je nagiye ko bijya bita barre parallèle barre fixe ko nabitangura kuri collège du Saint-Esprit y'umwana muga ari akantu kangumyemo donc ari yanije nantre nabandi kumva rero nari nk'umuntu bose birefera ko avuga igiswahili naho bamwe bavuga ati wa muswahili wa munyamuri mugari abandi bakibonamo igisirimu ni nk'umunsi nk'umuboye araduga ashitse abari gani ukamenga vuye mu muji kabari nkakane ngako ariko mu bindi bisanzwe ni barabona ko hari cyo ndabamariye muzi imiziki nkabanezeza naratera ama histoire inkuru amablage menshi nkabuze imiziki ngakimupira ngaja muri ibyo bya bar parallel bar fixe nije nabigisha cyane gose kubyo ngana uko no prishati yabona bise bizangwa yatari utaza kufanya telefoni kabisa nicha ikintu wakimu muri jeunesse yawe ubunye wana myaka kiregera imbere nicha ikintu mwamarishe muri jeunesse yawe kibakumbuza ibihe byiza bikunze ukifuza bya bintu bisubiramo cyane uryoherwa cyane urazi burya hari yavuga ngo kirugana ubukize byinshi muga mu bwana bwiyo hari ibintu byinshi byoshe kuko ubukibigira avec innocence ntawe kuzibira ntawe kujuja ntawe urumva ntaza gutanga akavuga ati wakoze ni innocence donc ni spontané l'essence yawe kimuvuga cyane l'essence ya vraiment l'essence yacu vraiment ubu twe twabwiye bose ko ico gihe nakubwiye nk'imiziki ya kera ba Johnny Hallyday ba Michael ba Michel Polnareff ba George Mouskouri donc nibuka nka soirée ya mbere nagiyemo ko ni shosho donc twari iwacu ngira mu Kamenge mu nzu yari sakaje bagitambika amanjanja y'amagunguru uba nizanzu zubatswe dans les années 50 donc bari baronka amatore no hanyuma inzu yacu na nisima yari ifise ariko twaze soirée kubera ko grand frère l'aîné de la famille yaravuye Kinshasa azazanye tourne disque y'amapile matandatu hanyuma nama disque amwami hariyo no byara wacu yitwa Tarsis Nyandwi iyo yakunda muziki ewa turatumira abajene muga jewe ico gihe nari nk'umusenke moderne sinari droit gutamba twarabaga frère ko atamba namumi ugahaguka gato gafenda mugabo urumva icari kiryoshe rero nuko uba ari tumwe disque y'amapile harageraho amapile aheze yagenda boroboro nkuri ngo twatangura ati j'ai tant besoin de toi de mon amour infini amapile ariko arahera ukazabona j'ai tant besoin ukaja wumva rero bakaca bwana wapi kwenye kwa bangali na moto iyo mkibiye kwa bangabo wako basemfo bakaca gufata amapile ugakura ugaca wiruka nk'umuhira ugashira mu mzee umunyota wamunyetugishusha wacushiramo energy bakaza biruka ukaronka umwanya wo gukina slow iwe ayandi yagiye ku rupapuro rwo oba c'était byiza cyane sans complexe tukaryoherwa gusa hanyuma rero icyo gihe cyose ikino kwibuka nuko nta mwana mu Kamenge atigeze adandaza ivyema canke amagi canke amabazoka urabona twato duto kandi yari twabiga twinyegeje abavyeyi bacu kugira ngo batonye kuko nkaje mes parents bari abantu bo mu Kirundi bari civiliser donc bashaka ko twitonda papa yashaka ko nja no mu seminari kuzomupadiri hanyuma mugabo rero ndibuka ko umunsi umwe nako nadandaza ivyema hanyuma singiye nanyereye wanajya hagati ya 4e avenue na 5e avenue ndagera ngwa mu ikanivu hariyo bare yo kwa ubwo bita Balthazar Dipiko yahita literabi nyereye hagati sizingene ukuboko kunyere kugwa kugikaya kiragata no urashobora
Ego Chara, c'est cicatrice donc dans les années 1966-67 uva kera bon amarero nyukanda ko na petit frère turatagora uburo dushitse imbere y'inzu usanga papa na mama bari imbere y'inzu bariko baranywa kayeri banywa gatari turafeta tujya turavuza uruhwa turirimba kubi nakomeretse bya grave wabonye cicatrice nini cyane amacinja mu nzu aranyutsa tusa turashira papa yagiye kumenya TV gusa ko nigiye ngiye kwishuri nasohoka n'ingegeje urumva n'uti histoire gutyo akandi no kwibuka vraiment nazo fanari bagiye déjà tukiri muri primaire nize kuri quartier 3 Kibagara Saint-Joseph toi tu sais aba chef du groupe donc aba chef du groupe urumva batwisha gukora imiduga babona imiduga soit y'amakarto cyangwa y'insinga amare kugira ngo uje muri groupe c'était très probatoire très éprouvant urumva twazinduka mu gitondo tukabashavye ngo tugiye mu misa kumbe twagenda première activité twaca mu nyangera koga amazi yo mu gitondo yarakanye ariko asanga muni n'amagirikere ukayogamo yugafugiye pendant iminsi twashaka duce bon harafite n'ingwara nyinshi cyo byari ingwara bitazabira byose n'ibindi muga icyo nazopfa nibage nuko icyo gihe amaze kuba 11 retard acatuma kwa abavyeyi banje abavyeyi barazasanga ku ishuri bazaze ku ishuri barabwira bari baraponya yenda nakwiswe n'abavyeyi izakwiswe Yesu Kristo ku musaraba imbere y'abanyeshuri bava kambaza ati wege gafungiye ku ishuri waje kurondera amajambere cyangwa amajambere payikofu none ivyo yagize n'amajambere cyangwa amajambere payikofu none uzosubira sizosubira payikofu Nze kwatakiye olofu. Ni ma histoire mingi ya hivyo. Kabisa, ropa n'ibihe byiza biryoshye. Yadukujije kwa. Bacamo ugacukomereramo, ugacuya caractère du nawe nukomenye uko ingene gusa kwigurana nk'abantu bariya twende twari dufite inshuti bamwe abahoke babaye abasoda cyangwa abaminisi. Twarigwana ari pambanira. Shikanaho usanga warakuze ukigira umuntu wenye udafise ukonta. Reka tuze mu kintu kijanye n'umuziki rero mu general. Jewe nabamenye biciye mu muziki, indirimbo zari nyinshi zitandukanye. Mugabo umuziki wa kera uratandukanye n'uwo. Kera umu artiste wasanga ari ku murongo. Mugabo umuziki w'ubu nye tusigaye twumva abaririmbyi benshi bafungwa, ukumva umuririmbyi bamucira igihano kimeze uko nuko. Wibaza yuko habura iki kugira ni discipline ibuze mu artiste biwacu namwibye as a legend takayekana kugira iyi jeunesse yo umuziki wo kera indirimbo zanyu n'ubu turacyazumviriza muga imiziki y'ubu nyiraza après ukwezi kumwe kacifudika bipfirahi tunakwamia wapi aba artiste basigaye bafungwa bose aba artiste basigaye batoreza ibihano byinshi bitandukanye gira ico bagiye kugira peut-être ashaka kuba inspiré biwanyu agire nk'akantu yigiye ku muziki wa kera aguma agendana ya culture y'umuziki wacu wa kera urazi kubibona kwishure n'ukuri kose nukuva ko ibintu by'umuziki nakwibwanira be n'impano mugariyo nibihe osi tugezemo urabona gitanga nakwinjira wa Johnny Hallyday ba Mona Lisa kuri twebwe nizo zari model ico gihe muga kitabuza yuko jewe nibuka novuga igihe habaye nk'indirimbo za mbere dusohoye abarundi bamyaririmba azi kuva kuri basogoma mugabo tuvuga musique burundaise moderne uva neza byatangiye 1973 muri 1973 igihe haba concours ya mbere y'umuziki bise Pirogue d'or de la chanson iyo Pirogue d'or de la chanson rero yaje haciye umwaka umwe habaye cakiza cy'ubunyabwoko muri 1972 harageze rero ico gihe abakuru abatwara igihugu bavuga ati mbe bashatwogira iki activité tugira kugira ngo abantu baruhuke ku mitima bibagire bicara ko c'était trop abantu barabona barabuza ababo etc niwo hari abanimateri babiri ari kuri radio television ico gihe radio y'Uburundi hari witwa Nandike Antoine n'umu métis yitwa Italo Caroline
ni baca baproposa rero konkuru ya mbere y'umuziki Pirondo. Iyo rero bari baduhaye intumbero y'indirimbo za guhiga. Urumva rero jewe ico gihe bishika natanguye kwigisha ikiganda kuko septembre urumva nari terminal. Donc septembre nigisha ikiganda. Numvise iyo concours ndaja ku musozi nari kiganda ari musozi bita Tara. Mara akanya ndiko ndimvuga ururimbo guhayagiza Burundi, guhayagiza umutima w'abarundi, biterambere, gushira hamwe. Haraza ikintu sinovuga mbere nuko ari nije na kompoje navuga ko ari Imana yari kompoje kuko kuri uwo musozi nafata amakoro numva ariko ari ijana amajambo mu mega n'umuntu ariko arandika mugabo en même temps nuko jewe muri 72 nahatswe kwicwa na jewe mugabo abo twajanye abanyeshuri babishe bose mbona kuva uyu munsi nagomba nti Mana yanje ni igiki nogira kuya ngo nze ntanye n'ibisho kuya ngo abantu bumve ko igihugu cacu c'Uburundi ari ciza gifise impano canke ari ikintu c'abantu babashinga ntaye bafasa nyine bijunje n'ijambo kandi bamwe basangira. Urumva hajamo rero iyo vision yuko yambaze guhagiza Uburundi umutima w'abarundi imico kama hanyuma muri bure iterambere ingene tubona ingene tubiza kuzobana nico gitumeza ati ico tukwifurije sagamba Burundi. Donc mu gifaransa bavuga soit prospère Burundi. Donc mutekanirwe ukomere mu mwetu cyane rwose. Rero ico giharaje indirimbo zitari nkeza bashungura Burundi ufisaka ibindi bidafise uvugwa neza mu makungu yose. Haraja bitwa bamutsari uwo mutsari we yani nyamuji wa Frey umugagara ariza Burundi yaje president avuga ati je m'appelle Jean Mutsari, je viens de Gitega, je vais vous chanter People of Burundi. Yarakubita igitari hamwe twese ubwaje nwazuwana muga entre igitari n'amajambo ni urumva byari bintu araza icyo gihe nayiganwa n'uwitwa Sebugandi yari yahunze ava mu Rwanda hanyuma nawe aragere we Burundi hanyuma après iyo période d'or rero mbaye wa mbere niho Italo Karoli yavuga ati hari izindi ndirimbo ofisi ndavuga ko ndazifise ko nafise zone yemeje compose twagenda twarangisa yumva ni sawa ngo tugende kwarangisa aca njana Nairobi. Burya Nairobi niyo nagiriye premier 45 tours za musique burundaise moderne kuko harimo Sagamba Burundi, harimo Salubope, harimo Mon Ami, harimo Mvemve, harimo indirimbo zino umunani. Rero batanga kuzivuza no muri boîte de nuit. Nuko indirimbo zanje nizo za mbere zo mu Burundi zavigije muri boîte de nuit ico gihe hari za Sukisa, hari zitwa za Perokeve hajya en face ya Régie nationale des postes et hariyo za Arlequin. Reka twigire rero mu muziki wawe ukunda cyane wanze basemerera karire inyana amakuru mfise kuri iyo ndirimbo nyuma y'ibintu by'ubukunzi wawe Karire Kinyana umugore wanje ubu yitwa renga kuwa kana yitwa Karire Kinyana mugenge narurimba yariyo yarse imyaka 3 mfise imyaka 22 yarse imyaka 3
itatu James 23 narucanze ndi kuri ari muri théâtre hanyuma iyo théâtre twari kuri Ngota Murekure yari yakombowe n'umudamu witwa Candidia Nzi Ngagara. Donc je nari umusore nakundana na Karire Kinyana mugabo si atabishaka hanyuma nyina nawe abishaka hanyuma urba niyo histoire yoko so mani kagatatu niyo ari histoire ya théâtre so wawaraka ariko nuga nayo nyoku muri karashaje nyoko wawe nibye fasoni w'intore ikirushaka kumenya kuri histoire iyo histoire rero yari muri théâtre umugabo rero Imana yasukuye ipanga ibintu haciye imyaka vuga hafi 45 mbura na Karire Kinyana ukuri turahura Karire Kinyana muzi akora ibintu cyo gufasha rene igihugu washije mu miti kama agatanga ingaburo byabagoye kumutraga oya barimbanyemo igene twabuye n'igima jewe urumva hari muri mu 2017 nari nsigaye ndi umusore umugabo ufise abana bakunze hanyuma sinzi ingene bari badumye muri bya Jama Fest i Uganda jitseyo je nagiye nari ngiye kuya promotion ya Gitoria Ingra nivyo bari bandumyemo hanyuma hariho abarundi espace bariko barexposa ama ico gihe uwaduserukira mu Burundi yari hari yarambetse ngabura bitendere sandemereza kumbera wonye ko dusiga dufise n'imiti kamari ibyo ndabyo murabiza ko misatu nyamba tableau ama peinture ama fauteuil yakozwe ama dessin tout ça amane buri mufaso ne kwa vanga ibintu ama thermos de mufaso twabandi n'ibindi mugabo arambwira asi none ubone uvanga turashaka kubona ni ubundi ubisobanure neza ati hama nibuka ndavuye njambira waduserukira uri ambassadeur cyo ibintu ne buri musihuza n'abafumu kuratija icyo gihe urumva bobo gikiko basi niyo twejeje ibyo yari yatwaraguye aturaga ahubwo cyashitse cyangwa gushikanya Imana yari yarabyanditse icyo biratwubaka cyane rwose ibintu bitatu mukundira rwose icyambere umuntu yumviriza umuntu yumviriza w'incabwenge arakunda kumviriza iyo bari kwaramubwira kwigo abanze gusobanukirwa ingene za gutanga inyishukura wana ibimezo byo gutanga imiti y'inzoka si umupfumu ngenda avyumvira oya n'umuntu mbere akoresha siyansi kuko icyambere cyane hagati ko nasanze ari umudoktora muri filozofi numva ndi ari umuntu asanzwe n'umuntu yize cyane azubwenge icyo icyambere icya kabiri
n'umuntu afise intumbero yo kuzokiza abarundi biciye mu bintu by'ingabo. Urabona turavye muri iyi minsi abantu bagwaragurika abenshi dukoresha imiti y'ikizungu kuko mu mutwe baradukorofye ni kuva bakiza muri colonisation bakatwisha ko utagiye gufata bya bindi byahagiye ngo umukire. Oro ubu muri iyi myaka abazungurazi barateye imbere ku buryo kubera kudandaza ibintu byose bagiye baragabanura uvuga uburyohe ugasanga mbere niyo ubifashe utabifashe neza bica bitera ingaruka mbi zindi zibiri zitatu. Ubu ugafata n'imiti ya basita generique ugafata n'imiti ya malaria ugasanga haciye iminsi warwaye amafyigo warwaye amaso warwaye igitigu. Alors que ivyo bintu bikama wazi kuva kera abazungu bataraza ngaha none mubaza ko abarundi bagoye abaca bapfuye ari imiti ayikoresha ikintu bavuga ati kigoye kwa mutabizi none babipima buti. Rero umufasi w'umuhajidazi arasuka umupima ushima mbere ko ari ibintu by'ingirakamaro zimwe napima hariho yaratanze hariho harabayihiganwa y'imigambi y'iterambere yo guhindura ubuzima bw'abantu yari mu Burundi wa mbere ngo nuvuga uburyo mu gisate cyitwa Bayo Innovate kiri muri Nairobi kandi bitwara akarere kose. Rero mu Burundi wa mbere ngo ariko arubaka ubwado izina ubu rero bizoca biza abantu ku buryo butomoye moderne amwana atazogira ati n'ibicundu ariko baramiranja cyane niyo bawe kabisa. Ico cyaka gatatu mushimira umukirisu. Umukirisu jewe yarangaruye hajya ku Mana yarangaruye ku Mana twabuye maze imyaka 45 naja gusenga nari mashawa umugore wawe uti kweri nakuzi byashikiye muri 72 arimo bakubicaga abagenzi banje babishe bose kubico gihe naciye mpaka Imana abandi batarayemera kuca ko bakize barokotse je naciye ndakana kuko navuga iyaba Imana niba ari kwicaga abagenzi banje mbona bazigenda y'ubwoko nukuri kose byaranje musanga nahije kuja gusenga Imana saniyemera ariko aho duhuriye sana n'umutasenga cyane mu minsi ya mbere byarangoye twarabiye tujye mu misanga mbona ibyo ni sivyo waje gushika naci iminsi ndamujana uramamagara uje gutora hanyuma sinzi umunsi natangiye kwinjira bwa mbere birangoroga kabisa gushika naho nagiye muri retraite turi kumwe ndirega haci imyaka 45 ngiye kwirega umupadiri aje kwiganza gutya wamenga ni kursi abo abantu bavuga ati nakije wumva kursi kw'umubi kasi mbeshe sibyo kubeshe naruse kura intraveshe uyu munsi bace dufata n'utugera mariage murisho yubaho yari hose amen. Reka twinjire muri gitolengo wera ndabona umwanya dutwaye foke karetezo ndasubiramo babantu bakiye gitolengo cyane iyo ndiko ndaraba gitolenga uyu munsi ndashaka kuvuga ko hasigaye nka 30 kwijana benshi bapfuye mu Barundi benshi bapfuye mukuru barahise abambishe gusa bitwa Kamatari hari umuhungu yakinye mu planto hariho bakajeta niko bamye umugore we ariko gupfa hari muruna Jackie umugore we amwe yakinye njahore gitora cyane ujya cyane ujya sumurundi oya mukongomani ujya barakura hariyo nabiyenda ngo jewe oya ujya sijewe mukongomani yitwa Joseph Kumbera aracana mu Suisse mbere nyuma y'itora cyatanga kabisa nta kuntu mwibaza yuko mugaruka nk'akanombe ka gitoko uburyo babana bo muri generation y'ubu babone gitoko yari iryoshe sinzi nta kuntu basimoye mu project umunsi umwe tukaza tukariha tukayiraba kandi mushasha kandi icyo yisabye nuryoherwa cyane kabisa kandi kuko erega burya iyo uri umuhinga uri mu bintu by'imico kama burya uciye ukigira icyumviro kiwawe mugabo namavuga nti iyo umaze gukora ico cyubika kuvamo ugakora igikorwa kikaja ahabona abandi bakakiraba ndi kiba kikirwawe kibica abandi kuko muri niki yasoro ndi
après abandi basigara ari umuntu yagize film après niba basigara avuga histoire muri film rero jewe ndafite ibintu bitatu cyanditswe biri prêt à être tourné uco ndinde gusa ubona ko agenda umunsi gito gitwagira yose valeur ya $1 million ico no gusaba nuko ejo nazanye $1 million tuzoca dukina film kandi ndashimira si kusema $1 million $1 ndakuwa ngo kabisa okay ndabashimire cyane nagize ibihe byiza ndi kumwe namwe mugabo utwaranye twacishijemo akamaro cyangwa na Festicab kuri mwebwe muziki Festicab ko ifitiye imigambi yayo muri kazoza nifuza yuko Festicab igera hehe Festicab je kuje ni nk'umwana ariko arakura namuvyaye muri 2009 icyiyumviro cyo kugira Festicab urana kuva nkiza gitorera naratembereye mu bihugu byinshi gitorera rose udushimwe ndashobora kuvuga no kuri kose hamwe byanyeye ubwa mbere yari filime ya mbere yanje muga filime ya mbere y'u Burundi ikozwe mu buhinga bwa none ico gihe hanyuma bavuga ati tubone 35 mm 35 mm yari largeur y'amabobine wazera twakoresha y'amabobine ubu niyo basigaye bakoresha numerique wakira kandi bobine ushatse kugira professionnel donc abantu batari muri professionnel batwa 8 mm 16 mm muga jewe yari 35 mm nimana nagize kuko umuswisi yaje kwa producteur wanje sinigeze niyumvira nuko twopfuye duhuye kuko uyu mwana yisubira inyuma igena yandika hari nari ngeza mbere n'abashaka university yanje muri Algerie nari se projet kugira agakuru metrage ka 10 minutes mugamije kwandika niyo twabonye Jacques Sandos arameti icyo ni cyo cyiza reka tugire long metrage twijako rero iheze ingena y'ama festival du monde entier narongo dushimye nanje nize byashimye sinize bya cinema tagajyamaye nuko bimeze agenda hose gushikana nagiye no muri Canada ni muri Canada rero ikintu cyatangura kunjamo cyo kugaruka iwacu Burundi kugira ngo nsimfataze ico gisata cy'ubuhinga bw'amareresi ico bita industrie cinématographique du Burundi Canada ndayeba kugira ngo nzinga ndatangura ndakora iyo festival en 2009 urumva ko kubera iki ko navuga nti ma festival yose nagiye narona nk'amafilme abandi batanze akakwereka nk'umugore muri quartier dandaza itomate akareshaho abana biwe cyangwa bakakwereka umuntu histoire kuri bicyclette cyangwa bakakwereka umuntu yatangiye business kubera moto yiwe n'ingene yanditse bakayimwiba ingene yirondera hanyuma na cyane uri muri bya bihugu by'uburengero n'ibihugu byinshi usanga biri mu mucanga mwinshi ico bita les pays sahéliens bana nka FESPACO ni festival we ya mbere yo ku isi y'amareresi y'abanyafrika ibera muri Burkina Faso imyaka ibiri igiye rero maze kubona ko cyangwa ati dufise igihugu cyiza dufise amapaysage meza dufise abakobwa beza dufise abasore beza igifaransa abarundi ngaba barakubita kimwe cya hatari kirito urumva amayide ni menshi cyera bati wogira uze nisa kuri amaresi nabitangwa gutyo mugabo mfise n'indoto cyane ubu ati so kugira festival gusa kugira ngo nongemo ibintu byo kuratingisha mwe no kugira festival turonke evenement ya mbere urumva isako rya mbere uburundi bwose buzoza buraratira gushika naho ibihugu bibanye bizo ari rendez-vous yabo bakaza ko bati Burundi uje kura maresi gusa mugabo uzocubona igihugu uzona Tanganyika uzorya umukeke uzoja kuma y'amashute urumva kuko umuntu ashitse mu gihugu acavuga ati nikindi kintu ubona hama urazi à travers les images uko uravyerekana byose urashobora kwerekana ubutunzi bw'igihugu ugaca usanga n'abagwiza tunga bo hanze batari bazi ico gihugu kubera ko babonye ayo mahimana bakaza n'imidari nifuza ko Festicab igera
festival ukurikiwe mu ndoto yaje nshaka ko kizoba ari ikintu cy'isabukuru gikomeye rwose muri aka karere hamwe kubona bibonye nko muri Facebook iri kuraba ni igihugu cyose ibintu muri iyo minsi igihugu cyose kiba kikubwira fibra rero nanjye indoto yaje nuko yazoza festival hazoba hariho amareresi icyarimwe imiziki intambo abashishi muzomusi n'ibintu byinshi bivuga kuko bizaba bikomeye hajemo na art culinaire hajemo na biyavuga bya Miss Burundi n'amadefile de mode ibintu byose bijya muri industrie culturelle ico bikaba ikintu gikomeye hamwe iyo umuntu aje ubu atanze muri festival yaraheze ndaje na manimiri donc umunyamahanga yaje aravuga ati twobona iki kiratira ijisho cyo kumenya umuntu hakuna muga ico gihe bashaka kumubiriza donc tous les artistes igihugu cyose ama province yose akari muri vibration of Burundian arts. You understand what I mean? Tuzobishika ko cyane gose. Yeah, understand. Take 5. Hello 5. Tuzobishika ko cyane gose. Niyo ndoto yanje rero bisa kandi bizoshoka ko urabona kushika uyu munsi abantu bose n'amafilime n'abanyamahanga bagenda ari ambassadeur bacu iyo bagenda bavuga neza Burundi niyo bagenda basaba ati tuzogaruka hariyo n'abasaba kuzoza gutuna amafilime y'amahanga cyane gose nyuma y'ibyo sumva hariyo guca utanguza byinshi aje uzi byinshi ubuhinga bushasha ibintu byose hariyo za YouTube hariyo amashini menshi ni image gusa cyane gose ikintu gushikira ko bishobora kunovuga kudandaza kukuratira igihugu cyacu mu bisata byinshi. Reka turangize rero kino kiyago cyacu mugabo nitworangiza agasho kacu tudashizemo turirimbire abanyamahanga badukurikira baba ambasaderi bari mu mahanga sagamba Burundi basikirize muziki wa swan propre Mbega yemwe nyurazi Burundi chibare cyacu imanga hari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabo akayaga n'ikiyaga imibone yose amagara uwabonye rimwe agenda tabacumu wowe yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore k'ubutwari bwiwe yama yivuna amasi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima w'Afrika w'amata n'urubuki watanze akarorero urondera ubuntu n'ubutungane amatungo atumvise ati mbe ni kagahugu oya sagahugu n'igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa be n'amajyambere dukereze bumehe barundi twese b'umutima turwanya karenganyo ruryarya bidutesha kuba kurundi nitwibona basibiki bama
twononera umutekano icyo tukwifurije sagamba b'umurundi twese sagamba b'umurundi sagamba b'umurundi. Generasiyo y'ubaca bavuga ati piga nduru wewe. Ndabashimire cyane. Jibaza ko mwanyobewe n'ikiyago cyacu. Oya mwakoze cyane aho umuntu agahora muragaruka. Erega ngatwe tuko turakura itabakura mbere. Nukuza turacira umugare abakiri cyane rwose. Nagize umwanya mwiza ndi kumwe namwe ndibaza yuko ugaruka guhunye kwangora amenye muri rusangi Leonce Ngabo ninde Leonce Ngabo yakoze iki amateka ya Leonce Ngabo yaduhaye na message kugaruka guhu umuziki wo est-ce que ucisha mu nzira kubwira Rwanda yugira akanomera kiza twirinde gufungana twirinde usanga indirimbo yanakabaye ugaye bayifise bagifite ingabo birakunda yatubwiye abartiste yemera top 5 bibe ba generation na generation ya kera. Ndagushimire wowe dukurikiranye, ndagushimire wowe uravye kino kiganiro, ndagushimire wowe uzagira partage, ndagushimire wowe uzadusigira commentaire kuri Hangouts y'ino vendredi. Munsi nagiye kuri guitar, wifuza kuri guitar, zibaza yuko utunoshobora byo gutangura uza gukura moto twabyamwe kugira ibintu ndagenda neza. Ntabwo cyubero cyanyu bisi yose kugira Hangouts iherere yakamutwa amadukora. Aho kandi rero gato kagere neza sinzi ko gitari mu gishirasi gato. Gishirasi gato kugira kagende neza. Burya Hangouts tunakuda kwikirana kwa Hangouts baze gukurikirana nabonye ari umufaso meruka kugira Ange wewe kameze neza kari top kabisa. Bisi rero Hangouts biri he tuhera kuri kamera yari okay tukacha tugiruka hano tugira gatatu pa tutuvuga Hangouts pa no kurasa Origana kile ko kaza nyama sasa libo oya naye tutaki 1 2 3 pa Hangouts tutakuja kamera ya wakati pa Hangouts tuzereza kuri yari yage pa Hangouts tugira guca rero hala 5